Yesu nashimwe cyane. Nicyo gituma rero dufise mbona ino ku by'ukuri niko bikwiye kumera kandi abantu bogorana hatabaye amaborne. Umuntu wese afisiwe suno ni borne kayishi ha umugabo rero mw'ijuru Yesu yavuze gwiki utombe kubasa na Yohana 14:1 mwizere Imana na munyizere mwira kwa data hari amazu menshi iyo abatariho nibabwiye ndagiye wategurira kandi naheza nzokora kubajana iwanjye ngo aho ndi namwe abari mu muzo sinzi ingene nzicara ubwo nzokora kukundi kandi uzofise uburenganzira bwo kureka urukundo Yesu nashimwe. Hanyuma ibyo kwiga muri mutugura mugura amavuta yo kwisiga ntabizo barekiriho tuzoba twambaye ubwiza bw'Imana abamwize bakuba muriwe bakamukorera twambaye ubwiza bw'Imana. Yesu nashimwe. Cyituma ishengero ryamwizeye dukorera Imana akorera Imana ntubuye mugira mubake urusengero natwebwe n'ibyo turimo kandi twebwe ni hafi y'imisigiti ni metero 200 musakwe ku rusengero rw'Uruwa ewe wano ntabwo rero tuzobeherera ndurondera amanase kugira ngo agapfa none so Yesu nashimwe. Hanyuma rero abo Yesu yahamagaye yaraduhinduye kwazo ijambo ry'Imana mu cete Paulo andikiye Abakolosayi mbere ku murongo wa 13 yaratwimuye adukura mu mwijima adushira mu bwami bw'umwana wayo ikunda twarimutse kandi twateturonka ibintu biri muri Yesu kwazo muri Yohana ubutumwa bwiza cy'ambere umurongo wa 16 ngo kuko ibibogaboga muri Yesu nibyo twahawe ko n'ubuntu bw'akanye n'ubundi. So bituma umuntu w'umugabo abyuka agasenga Imana akaririmba icyo gihe twumvikana mw'ijyo kandi turabe ahantu hari ay'amashira hamwe yo gutumanako mbega uravye nta bintu usanga bisizeho hashinzirike amante siko none kandi igituma bavuga ngo muri iminsi ngo nta marezo mubona amanteni benshi hari imashini bashema amadudu none motuto bayagutu bagera gute none amadondo sika yega ntabya makumwe bedede none ndi mwisi none atamadudu none amadondo yo ariko abatizwa mabiserezo tayibize sika none tuze abantu b'Damasiko ntibafukamye ku mazu yabo nta nsina zariho ariko kandi insina ziracika hirabura bwira imburirwa dusenga Imana yatwumva. Yesu nashimwe. Aha nubona aha muzogubaka kwe Yesu nashimwe tuzogubana didimo no tuzogubaka ibyo mwishengera Bwana Yesu asifiwe sana. Hanyuma rero dusome ijambo ry'Imana hariya dusozere ijambo ry'Imana mu cete Paulo yandikiye Abakolosayi mbere umurongo 21 kugeza 22. Isome namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera mugahindurwa abansi bayo mu mitima yanyu n'ivyo mwakoze bibi none yabuzurije nayo mu mubiri wiwe w'umuntu kubw'urupfu yapfuye ngo abashikana imbere yayo murabera mudafise agasembwa mutagira ico mugabo. Yesu nashimwe cyane. Rero Yesu Kristo yaratwimuye
hanyuma twari twadukanijwe n'Imana n'ibyo twakoze bibi. Iyo umuntu akoze ibyaha ubwiwe aba yitandukanije n'Imana, ariko Yesu Kristo yemera kutugira mu gishingo, atanga ubuzima bwiwe, ubugingo bwe ku musaraba, kugira ngo azodushikane imbere y'Imana turabera atagasemba dufise. Iyo umuntu aravuga igiswahili akavuga igiswahili neza, tuvuga ngo arakiri, iyo jambo zarakiri usa witega ibintu bidasa n'ibyambere yari karavuga. Basovuga ati naka yari mwiza mugabo amanyamayigo yarakiri anahasira. Sawa, hariho umuntu umwe yahora anyegeza y'Imana.